Reka nsubire ndagwekaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tukaba tugarutse ngo tuyabashitse ko yose idonido. Ndababwira ukuri na amakuru avuga nga mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru avugwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Reka nsubire ndagwekaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwekaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, ndabaye ikaze muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona hari akazogera nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu ibintu birahejeje kuba bibi cyane mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Aka kanya Reverien Ndikuriyo umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ibintu birahejeje gukomera cyane nyuma yukatswe kugandagurwa. Ivyo vyaba vyateguwe nande turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane. Kuri ubu ngubu biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi ariko aribonekeza ibintu bitandukanye. Ni nyuma yuko mwumvirije urubanza rwa General Yarengiyome Bunyoni rwakozwe mu rwihisho, vyose vyoba bihejeje gushika abene igihugu barafise ibibazo bitandukanye. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko aka kanya hari imbonera kure irungitswe kwica General Yarengiyome Bunyoni, nyuma yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biciye bikururira Reverien Ndikuriyo ivyago. Amakuru akomeye cyane nuko aka kanya Reverien Ndikuriyo nowe ari mu mazi abira, turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ibijanye n'ibihangange biriko biribonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru ajanye n'urungitse warugiye kwica Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, mwarumvirije indyane ziri hagati yiwe n'umukuru w'igihugu. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane abahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Nayo ayandi makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko afashe urugendo yerekeza mu makungu. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu yagiye muri Arabia Saudite mu manama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afurika nko kurabira hamwe ibijanye nuko ibihugu vyotera imbere. Kuri ubu ngubu rero navyo turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane. General Prime Niyongabo yobahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko humvikanye amakuru yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ariko aragirwa n'ibintu bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko umwe mu bategetsi bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi, mwarumvirije amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Umwe mu bategetsi bakomakomeye yise umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye igikanganyoni ngo kumva zoko avuga ariko adashira mu ngiro. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turaza kubitahura vyose tubandanye tubibashitsa ko idonido muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turiko turabandanya mu kubashitsa ko inkuru zikomeye cyane. Ndababwira ukuri ibijanye n'umugambi wa General Yarengiyome Bunyoni ninde yoba agiye kumugandagura. Iyo dosiye yoba ifise imvo na dosiye y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose biriko birakinirwa muri politike, turabigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane. Biriko mu nyuma z'uko twaronse ibintu bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko inama dundura ihejeje kubera muri Etat Major nyuma yuko yari irongowe na General Prime Niyongabo, aho harimwo abasirikare abagenerali bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Harimwo ibiri ku murongo w'ivyigwa nko gutahukana impunzi z'abarundi
Burundi bariko baranyanyagira mu bihugu bibanyi c'u Rwanda, abari muri Tanzania, abari mu gihugu c'Ubugande, nanone n'abari mu bindi bihugu bitandukanye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane. General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu atari ngaha mu gihugu, ibintu vyoba bihejeje kuba vyiza, ariko nanone bamwe mu bashigikiye umukuru w'igihugu bahejeje gutangaza ko umugambi wa kudeta uhejeje kuba wibonekeza, biriko mu nyuma z'uko amanama atunguranye atateguwe ariko aribonekeza mu Burundi. Kuri ubu ngubu umusirikare akomeye cane ahejeje kutungikira amakuru mu bijanye n'ivyari ku murongo w'ivyigwa mu nama yari yakoreshejwe na General Prime Niyongabo. Vyose tukaba tugira ngo tubibashitse ko mu makuru yacu akomeye cane tuba tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Biravugwa ko umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, mwarumvirije amakuru ko yoba yaratanze miliyoni 30 ku muntu azoca arazana ikiziga ca Agathon, umukuru w'umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. None kuri ubu ngubu ninde yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo kuba yagandagura umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD? Ngirira ijoro ribi cane ku gashavu abakunzi ba CNDD-FDD, ibintu birahejeje kubabaje cane. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nuko ibintu vyaba bigiye kuyangara mu gihugu c'u Burundi, ariko vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane abejeje kudushikira mu Burundi. Biriko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze mwarumvirije ibijanye n'umugambi wa kudeta, none ubu vyoba bihejeje kuyangara mu gihugu c'u Burundi, ariko ngaha kuri Burundi News TV turabikoranya ivyo mwanyegejwe vyose tukabibashitsa ko mu makuru akomeye cane abahejeje kudushikira n'ayandi makuru. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane ido nido, nayo andi makuru akomeye cane avurwa mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, General Alain Guillaume Bunyoni, urubanza rwiwe rwakorewe mu bwihisho, bitavugwa rumwe n'ubutegetsi kuri ubu ngubu nivyo biriko biravugisha abenegihugu, uko babandanya bavuga ko ubutungane bw'u Burundi butariko burakora neza nk'uko bikwiye, mu gihe umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yahora we avuga ko ibintu bikwiye kugenda neza mu butungane. Mwarumvirije ibijanye n'abasuma mu gihugu c'u Burundi, bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike bariko baratomora ko ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biriko biratumwa n'intwaro mbi, ariko nanone abegereye ubutegetsi barahejeje kuturungikira amakuru akomeye cane tugira tubashitse ko mw'idonido ry'aya makuru twabateguriye. Biravugwa ko waza ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, parike yamwagirije utwaha duto nyuma yuko yagirwa n'ivyaha vyinshi cane. Mwarumvirije ibijanye n'ibigwanisho vyaguzwe mu makungu ntivyashigwa mu bubiko bw'igihugu c'u Burundi, ahubwo bigaca birarungikwa mu muhari urwanya igihugu kibanyi c'u Rwanda. Amakuru akomeye cane rero ahejeje kudushikira ivyo vyose nuko General Alain Guillaume Bunyoni atavyagirijwe, nyuma yuko nanone mwarumvirije urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni kubijanye nuko abategetsi bakomakomeye barakwiye gutabwa ku mvuto nyuma y'amatohoza, ariko ubutungane bw'u Burundi ntiburiko burabishira imbere. Turiko turabandanya mu gukora amatoza ku vyerekeranye n'ivyanyegejwe abenegihugu, nyuma yuko ari mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni mwumvirije ko ari icaha bageze ko abenegihugu baradusohora. Abariko turumviriza uru rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni twarumvirije ko harimwo ububeshi bukomeye cane ku ruhande rw'ubutungane hamwe na General Alain Guillaume Bunyoni. Mwarumvirije ibijanye n'amatungo
udasiguritse. General Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu rero amagara yiwe yoba ageramiye nyuma yuko nawe ateguye umugambi ukomeye cane turibuze kugaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cane. Biriko mu nyuma z'uko inkuru y'umubabaro kuri General Guillaume Bunyoni biravugwa ko kuri ubu ngubu hari imbonerakure yarungitswe mw'ibohero rya Gitega, ikaba yanyuze kuba ari ku micungararo y'iryo bohero, ariko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira yaravuga ko General Guillaume Bunyoni yoba yahatswe kugandagurwa. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira n'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi bwa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo nawe ibintu bihejeje kuba bibi cane, ninde yihishe nyuma w'uwo mugambi ukomeye cane. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ni nyuma yuko abenegihugu dufise ibibazo bitandukanye ku bijanye n'uburyo igisoda kiriko kirarungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mw'ibanga rikomeye cane. Kuri ubu ngubu hari amakambi ashika abiri ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu gihe hazwi ikambi imwe yarungitswe ku rwego rwa Africa EAC. Ibi vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, biriko mu nyuma z'uko abavyeyi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu amasozi ariko arakoroka nyuma yuko ibiziga biriko biratorwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikaba bivugwa ko abo basirikare barungitswe mu makambi ashika abiri. Kuri ubu ngubu rero hari n'abasirikare batorotse igisoda c'u Burundi kuri ubu ngubu. Umwe muri bo nyene ahejeje kuduha amakuru akomeye cane ajanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi mu bijanye n'igisirikare. Ni gute igihugu c'u Burundi cogurisha abasirikare muri Kongo? Ivyo vyose atateka bizanira abenegihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twari duhejeje kuba ibihangange mu Burundi, amakungu ariko aradufata neza, none ubu ibintu vyaba bihejeje gukomera cane nyuma yuko abasirikare bacu ariko bariko barakora ivyaha vy'intambara, nyuma yuko bariko barahonyanga agateka kazina muntu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mwarumvirije ko hari uduce dutandukanye umwari wa M23 wari wahereje ingabo zacu, ariko kuri ubu ngubu baciye barungika ku gace mu gisirikare ca FARDC. Ari amakuru akomeye cane twahawe n'umwe muri ba generale bakomakomeye babiri batorotse mu gisoda mw'ikambi yari bashikanye Cibitoke yerekeza muri Kongo. Ariko amakuru akomeye cane baturungikiye aravuga ko abasirikare bo Burundi ariko bariko bararwanya M23 nyuma yuko kuri ubu ngubu bahejejwe gufatwa mpiri abasirikare bashika benshi cane, nkuko vyibonekeje ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye. Mwarumvirije ingene abasirikare bo Burundi bariko baratabaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye arakwiye gufata ingingo ikomeye cane nyuma y'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone hari ingingo ikomeye cane General Prime Niyongabo yobafashije aka kanya, akaba ahejeje kuyifata nyuma y'inama kaminuza yari yateguwe n'ibihangange mu gihugu c'u Burundi, aho kuri ubu ngubu Ndabirabe nawe ahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Mwarumvirije mu butegetsi bwa nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye uburyo ibintu biriko birakorwamwo, ariko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nuko mu vyashikirijwe muri iyo nama yariko irakorerwa mu gihugu c'u Burundi muri Leta Major kuri ubu ngubu pfarapfa nyuma yuko hari ibihangange vyaciye birungika amakuru akomeye cane n'amasanamu kubijanye n'inama ku mukuru w'igihugu, aho ariko aritabira inama ikomeye cane muri Arabia Saudite. Kuri ubu ngubu murashobora kuba agarutse giturumbuko nyuma yuko amakuru amushikiye yibonekezamwo umugambi wo kumutembagaza no kumugandagura. Ibintu birahejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko hibonekeje ibikorwa bitandukanye mu butungane, abategetsi barimwo abasuma bakomeye cane, nubwo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye yahora abidushikiriza, ariko nanone amakuru aremeza ko umusuma wa mbere mu gihugu c'u Burundi nawe turaza kumugaruka ko mu makuru yacu akomeye cane, nkuko abene vy'igihugu babitomora. Ni gute horungikwa abasirikare muri Kongo kumvo z'umutekano w'abene igihugu muri Kongo no guharanira ako gateka k'abanyekongo, ariko igisirikare c'u Burundi akaba arico kibonekeza muri iyo ntambara. FARDC nayo iriko irahunga kuri ubu ngubu ibiziga bihejeje gushika mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru akomeye cane mabi ahejeje kudushikira, ntiharamenyekana umubare w'ibijanye n'ivyo biziga biriko biribonekeza muri ico gihugu nyene. Abasirikare b'u Burundi barahejeje gupfa nyuma yuko igitero kaminuza ku nkambi yabo. Kuri ubu ngubu mwarumvirije ibijanye nuko umucanwa wakijwe kuri iyo kambi y'igisirikare c'u Burundi. Ninde yoba yaragavye igitero? Amakuru akomeye cane duhejeje kuronka aravuga ko FARDC nayo yoba iri muri uwo mugambi nyuma y'ubugambanyi bukomeye cane. Ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zirahejeje kwibonekeza mu mabi menshi cane, n'ubwo ngaha mu Burundi turiko turabaha ubufasha. Ni gute twotorerera abanyekongo kandi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi natwe tugeramiwe? Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Mwarumvirije ibijanye n'umugwi mushasha wibonekeje mu ishamba ry'ikimeza Ikibira. Vyose turiko turabandanya mu kubikora ko amatohoza, ariko nanone uyu mugwi mushasha wibonekeje mu gihugu c'u Burundi, amakuru turonka kuba mu micungararo y'Ikibira bariko baratomora ko hari abajenerali bariko baratoroka igihugu c'u Burundi, bariko baratoroka igisoda c'u Burundi bagaca barinjira muri uwo mugwi mushasha. Biriko mu nyuma yuko General Prime Niyongabo mu nama yakoresheje abasirikare yavuze mu bijanye no kugwanya imirwi iriko yitwaje ibigwanisho mu gihugu c'u Burundi ishaka guhungabanya abene igihugu. Nkuko uyu mujenerali akomeye cane ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi ahejeje gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko nawe adashigikiye amaba ariko arakorerwa muri Kongo. Vyose turiko turabandanya mu kuvyegeranya ivyo muba mwaragiye munyegezwa. Wa mugambi twababwiye mu mfunyofunyo ujanye no kugandagura Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, nyuma yuko umukuru w'igihugu atari ngaha mu gihugu c'u Burundi, imbonerakure imwe mu bagenderera Reveriyano Ndikuriyo aka kanya ihejeje kudushitsa ko amakuru akomeye cane. Biriko mu nyuma zuko itashimye ko tuyivuga amazina yayo kumvo z'umutekano wayo. Iriko mu nyuma zuko hateguwe umugambi wo kugandagura Reveriyano Ndikuriyo nyuma yuko umukuru w'igihugu atari ngaha. Kumvo za politike bivugwa ko ivyo vyose vyateguwe n'ibihangange mu butegetsi kuri dosiye yari yashizwe ko umukono n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Agakino ka politike ibijanye n'iri gandagurwa ryari ryateguwe. Biravurwa ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu murazi ko ariko aribonekeza mu gihugu ca Arabia Saudite. Ibintu vyo bihejeje kuyangara nyuma y'aka gakino kakinywe na bimwe mu bihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Izi nkino ziriko ziribonekeza zirahejeje kubangamira abene igihugu. Turiko turabandanya mu gukora amatoza ku vyerekeranye n'uyu mugambi. Niyihe mbonerakure yari yatumwe? Ubugambanyi butebwa mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ni nyuma yuko na Reveriyano Ndikuriyo nawe yibonekeje mu bintu bikomeye cane, aho mwumvirije yivugira ko ubwiwe yashize ko miliyoni 3 mu gushaka umuntu azoca aratora ikiziga c'umuntu ashaka. Nyuma yuko kuri ubu ngubu mwumvirije n'ayandi makuru akomeye cane mu bijanye n'umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL, ko hoba hakenewe uwuzoca aragandagura agatorwa so agaca araronka imiliyoni 30. Vyose abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza ku vyerekeranye n'ivyo biriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu kanya turaza kugaruka tubabwira umugambi ukomeye cane
aho hejeje gushika biriko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ku murongo wa telefone ijambo rikomeye cane yagiranye n'umuhungu wiwe vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cane. Itangazo giturumbuka riva muri Etat Major rirahejeje gushika vyose turaza kugaruka tubibasigurira ido nido. Iyi ni Burundi News TV.